diaspora ngo mumfashe tuyishireho kunguvu uzovyanka rero tumugonge natwebwe je narigeze kuja muri obere ndicara barangaya neza ikibonane kubera ndiko vuga digitalization turi kumwe na premier ministre iyumvire umwanya twataye uwo munsi twataye nk'amasahane bakakugaya nyene ukutya kwimvira uti none ndabakwita amakofe cyarigiye mpora niyumvira nti hakwiye ikimoko ko kigaruka ca kimoko c'umubirigi kuko umaze kubona burya mugana nabiravye ndasubiriza inyuma nico ituma mvuga ko ari conscience ntayo tufise burya ukazobona umuntu akora ikibi ntiyigere yisuzuma ngo yihanure abari mu dayimoni ukazobona guma akora ikibi bikamunanira ko yisuzuma ngo yihanura bihebe abari dayimoni naho okubita ya dayimoni zo bikubisa bavuga ngo inkoni nishikira ingeso ishikira igufa gusa none twokoresha ikihe umupfunze agaruka agira vya bindi nyene tugira dushinge natwe agence de lutte contre la corruption et la malversation économique n'akarenganya izo bihuriyemwo bose none ko ivyo wanki gituye nanje ndacanga none ko kandi muri kumwe n'abarundi bose baracanga niyo ngorane twashaka gufashanya reka mugabo uwo tuzofata ntihagire umuntu azomuvugira kuko nivyo birahari birahari haravugiranira ngoya ivyo twebwe nka diaspora twarabonye akantu gahaze akantu nako gahaze nakahe mu ngendo zose twagize mu bihugu bitandukanye duhuye n'abarundi bararira baraturirira ugasanga ibibazo batubwira mbere si vyacu nishobora no kubikemura ibibazo bahura navyo haba ngaha n'ahandi ibibazo rero bahura navyo bihagaze ku giturire cakwa na bamwe mu barundi batarahindura ingendo bihagaze kandi n'akantu bita akamwana wa mama aho usanga mu nzego zimwe z'igihugu utaronka service waterezwa kuronka ku mwanya no kugihe naho rero twaciye dusaba tuti nyene cyubahiro turabinginze mudushirireho agence yindi ijeje kugwanya ico giturire n'akamwana wa mama ikukira ibiro vyanyu hanyuma igigwe n'aba diaspora n'abandi bagize leta uti kubera iki nta mu diaspora aje kurondera ikibanza muri leta nta mu diaspora aje gusaba igiturire umudiaspora azanye umutahe wiwe abaje kubaka igihugu muri ico gihe ubuhinga n'ubumenyi bw'abarundi bama mu mahanga no babwira yuko muri ivyo bihugu tubamwo hariho abarundi bize bakora mu igendereza bakora mu ivyo byo kurwanya igiturire babahinga mutwemerere muri kino gihugu twebwe ko mwihaye gutuza iyo ngeso igayitse no kubaka igihugu mutwemerere mudushira imbere muri iyo agence muyiduhaye mwebwe muduha igipolisi dukorana dufata abo basuma bose dufata izo nkozi z'ikibi uburundi bube butagatifu icya kabiri twagarutse ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nuko twasavye yuko kino gihugu ntigishobora gushika kure ngo gitere imbere tutaraba abantu bajana n'igihe nukuvuga systeme de digitalisation habuziki ngo kino gihugu kibe digitalize nyene icubahiro turabasavye mwaramaze kugira uyu mugambi turabinginze mu mwaka umwe gusa kino gihugu kibe digitalize uburyo butahari canke bidashoboka mutwemere diaspora mudushira imbere dufise abahinga dufise ubumenyi dufise n'abandi bobikora n'ubwo buryo twona bumubiriza tukabikora kugira ngo twirinde ivyo vyose tuhejeje kudondagura nitwotuza igiturire nitwogwanya akamwana wa mama kino gihugu kitari digitalize zihoguma hari amanyanga mutwemerere navyo nyene mubishire mu imigambi yihuta y'igihugu kugira ngo igihugu gitangure kugira akamoto kayambona kazoza.
narinze ko igipfa caburiwe ari impongo gusa nasanze igipfa caburiwe n'umufonctionnaire w'u Burundi kuko ntako ntagira arazi ko afatwa kandi arazi ko acayirukanwa mu mabanga akava mu kazi mugabo agapfa yaburiwe. Ndazana ngo ngira ngire formule rero mwavuze digitalization nije basi shiri toroshe hejuru yiwe nzomwikurikiranira kuko murabizi ko n'abakose banje bari mu gasho iyumvira umuntu ntuzewe umuhanuzi waje agigiturire mwiyumvire urwo rugero aho umuhanuzi wanje niwe ari kumweranda waberanda none abenegihugu bacavuga ati n'umukuru w'igihugu raragigiturire none bakijana ingiago bamushiri hagiyo ntabafata bajya ndazi ko bavuga ngo babanzaniye. Jewe ndeshigwa rimenetse narashatse kumenya ukuri gukwiye narungitse umuntu aja kuramukanya nko kwaje muri umuntu mugasho nagiye kumubaza neza ati mbwiza ukuri bijya vyarabaye ngo shango tware yagazura kwere yaravyo bimubwira gutyo gere kabisa gushika bene gihugu babimenya ngo utegereza kujana amazi y'ikaramu kugira igituye tukigwanye ngo tugire coalition twese tugire coalition hata numwe asigayemwo urabe ko tugiture kidahera mugabe igihe kizakigwanwa n'umukuru w'igihugu wenyene ntavyo azoshobora ndabarahiye ntavyo azoshobora. Digitalization ni toshe ibiri hejuru sawa umufonctionnaire azi yuko aryigiturire yo kwemera digitalization none ndazoyikora umukuru w'igihugu azogenda yikora diaspora ngo mumfashe tuyishireho kunguvu uzovyanka rero tumugonge natwebwe naraza muri diaspora naganda bashimire hariho umwe yigeze kunyandika message arambwira yuko ari mu specialist muri ivyo ari muri Mozambique yitwa ngo ikiga ale Douglas yanyandikiye message aravuga ati jewe ngiranze kora ico nofasha cabanza kugira diagnostic yazungurutse mu service yose arabona ko digitalization ishoboka mugabo yarabonyemwo reticence. Je narigeze kuja muri obere ndicara barangaya neza ikibonane kubera ndiko vuga digitalization turi kumwe na premier ministre iyumvire umwanya twataye uwo munsi twataye nk'amasahane bakakugaya nyene ukutya kwimvira uti none ndabakwita amakofe cyarigiye mpora niyumvira nti hakwiye ikimoko ko kigaruka ca kimoko c'umubirigi kuko umaze kubona burya mugana nabiravye ndasubiriza inyuma nico ituma mvuga ko ari conscience ntayo tufise burya ukazobona umuntu akora ikibi ntiyigere yisuzuma ngo yihanure abari mu daimon ukazobona guma akora ikibi bikamunanira ko yisuzuma ngo yihanura bihebe abari daimon naho okubita ya daimon zo bikubisa bavanga inkoni ishikira nishikira ingeso ishikira igufa gusa none twokoresha ikihe umupfunze agarukagira vya bindi nyene hari umuntu yagirewe ikigongwe narinzi ngo yakijijwe acashika akora cacaha nyene kijya nyene yakoze acashika gikora dufashanye haba mu camanza ho je navuze ko abarundi twoba solidaire vyohera bijya vy'ibiturire kuko ubucamanza n'amategeko twese dusoma atuciye nabi ahaza guhonyora muri kakabare agasanga bamubwira ngo shago tubwiza ukuri rujya rubaza we waciye kweri rujya wewe wona rujanye mbwira aho wasomye article burya bo biheba mugabo kubera umenga wewe ari igiturire uriya ntangorane uzoshikirwa nawe uzoshikirwa ubu tugira dushinge natwe agence de lutte contre la corruption et la malversation économique n'akarenganya izo bihuriyemwe bose nuvuga yaba société civile hamwe dutora gushika tumanuke hariya ku mutumba tumanuke turabe katakivamo diaspora namwe urumva hari akantu Samuel yarambwiye akantu kamwe muzi bwege bwishi yambwiye ati erega twe turashobora gukurikirana abaryo ibiturire twibereye no hanze ati tubwire tuze tukwereke igere bigenda
iyo je ndazi yuko iyo agence nitwayikreye ntazobora tuzokwihamisha tuti nko mu mwaka turabe tuza turihare zirita bajya ba Rufyiri nibo babinyigishije tuza turayaga tuvuga tuti none twokora iki none ko ivyo wanyigituye nanje ndacanga none ko kandi muri kumwe n'abarundi bose baracanga niyo ngorane ikintu cyagugwa imiliyoni 5 bagacashaka kigugwa imiliyoni 50 cyagugwa 5 ko nata ari ibintu mugatuzo ikintu cyose ni ntambwe ku ntambwe iyumvire nk'ubu ngo girugire commande y'ama ordinateur ukazibona utsindiye isoko ntanazi no gufyonda ordinateur ngo ni watsindiye isoko ntanazi n'ivyo arivyo mugaga atsindiye iyo soko umuntu atazi no kurima icarico agatsindira isoko yo gufurunisa indya atanazi kurima icarico imagine Regiyo ni malversation économique none kuvuga uti hahiganwa ba fabrika ingorane ziri he kwanga kwicara ku ntebe yabajwe n'umufundi wahi wacu ngo mpaka nicare ku ntebe yabajwe n'umushinwa ukanka iyo si malversation ngo navuga rengane shango none azohatambikeza hose niko bace bambwira ati turabikora nyine kuko tukagurira ngaha ikigafu nari kuronka miliyoni 100 ndya none ko nshengurira ngaha arahomvye nico ituma banka aha rero kuri ibi namwe muri diaspora nimugire nko commission digitalisation commission lite contre la corruption hejeje no kubivuga Samuel twashaka gufashanya reka mugabo wo tuzofata ntihagire umuntu azomuvugira koko nivyo birahari ya birahari haravugiranira ngoya ivyo tubikureho n'umwasi w'igihugu umuntu agiturire umuntu yiba amahera y'igihugu n'umwasi w'igihugu umuntu agira fraude n'umwasi w'igihugu tumufate nk'umwasi w'igihugu tugwanya